n'amazi ya Jibu, amazi meza dusanzwe twinyera hano muri BTV. Aha amakwe yose usanga hariyo Jibu. Ego ya Jibu ni nyishu. Ni Jibu ni nyishu. Abatazi Jibu, Jibu ni Jibu ni nyishu. Kuvuga ayo mazi yanyoye uronka inyishu ibibazo byawe byose ufise. Ibaze vraiment. Yes, ni Jibu rero muri kino giye kuva igenekerezo rya mbere ntwarante gushika igenekerezo ry'umunani yavuze ati umuntu mbere yo kwifadikanya n'abakenyezi bose reka tugabanye ibiciro vy'amazi. Kijya kibido ca 50 litres aho bagikuye kuri 50,000 bagishira kuri 43,500 bongera bakagigusanza muhira. Neza cyane ati kugira abakenyezi banywa amazi meza ariko se abakenyezi bonyene ko bayasangira n'imiryango yabo. Yego ariko abakenyezi nibo bakunda gutanga cyane amazi kuko usanga nibo bakoresha mu gutekesha bakoresha mu gukoropa bakoresha mu guhanagura utuntu na turiya so amazi rero n'amazi n'ikintu. Reka dukurikirane gato Jibu hama tuce tugaruka tubabwira n'ikindi kintu. Salut tout le monde, je vous présente Jibu, une eau très délicieuse et rafraîchissante. Sa superbe bouteille a un robinet intégré. Plus besoin de vous tracasser à chercher un water dispenser. Pour rester bien hydraté toute la journée, je garde ma gourde Jibu remplie. Ne ratez pas la promo spéciale pour la journée de la femme. La bouteille de 20 litres vous sera livrée chez vous gratuitement du 1er au 8 mars jusqu'à épuisement du stock. Appelez vite au 69 140 140. Je répète, 69 140 140. Jibu, c'est mon eau. Jibu, c'est la solution. Jibu, c'est mon eau. Jibu, c'est la solution. Yes, ni Jibu rero.